umwami Ntare Rushatsi agitangura kwimika icyo kintu cya mbere yaciye ashiraho umva niwe yashizeho iciswe ingoma ibwami. Icyo mvuga uyu munsi ni ikintu bita gushengera ibugenda. Ku muhingamo umwami yibambuye avyutse ca donc abavuga ko agiye habona kuko ntiyabirukana gato ntiyabirukana gusa ngo babwiye ngo ni mutahe wanyu no ntiyavuga we yarakura impuzu akabahenera atabaheneye ntibataha baraza umwami aje kugera imbavu na mukakagenda kugera imbavu rero bavuga yuko donc kwari kuryamana umwanya mutonyi abatwenzi nabo batubwira ko ngo yatwengera uguca hariho n'undi inabataramuka yatwengera ubuca yatwengera ubuca ngira hajya bukeye agenda agatwenga yumva nico yatwengera. ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV nizera ko meze neza muri hose yatandukanye. Ndabashimire cyane ko mwaraduhisemo mwahisemo gukurikirana ibiganiro byacu. Ndabakengurukire cyane rero bivuye ku mutima ko ibiganiro bijanye n'akaranga muri ko murabikunda cyane kandi ko murabisangiza n'abandi. Cyo ni ikintu cyo kubashimira. Muri kumwe n'Inana Yobeye mu biganiro by'akaranga na cyane hama ndabashimire cyane rero ndanabakira no munsi nakira n'abantu turi kumwe ngaha kugira ngo dusubire tuyage hama akaba yijyanda bice ngaha uze kugira sabone wongere usonde ugakengera kugira ngo ikiganiro cyose kizotatoneka kizozekera gushikira. Reka rero nakira abantu turi kumwe no ngenda banikaze kugira ngo batuyagire amahera Kote cyane twakira ngaha mu isamirizi ya Yaganawe TV wongere ndamutse n'abakunzi n'abagenzi ba Yaganawe TV bandanya badukurikirana aho bari hose bongera tubasaba nyine ibyo ariko babwira ati bandanye bagira sabone like na commentaire babandanye kandi baza barahurumbira Yaganawe TV kuko n'ahandi hantu badusanga ibiganiro by'akaranga ndetse kuri Yaganawe TV murakoze. Katuse tujina nawe barakoze cyane agenda baramukije cyangwa se ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye mwebwe muri ko muradukurikirana. Turi hahandi nyene turi kuri Yaganawe TV twaje turagarutse muri ya histoire kundi mico n'akaranga ni ngaha nyene kuri Yaganawe TV. Cyo musabwa ni sabone partage kugira ngo bose beshi bashoboka bamenye kahise ku Burundi. Murakoze cyane nawe mu kiganiro giheruka twari twabayagiye ku bijyanye n'umuganuro twari twavuze byinshi abaganuza abapfumu umuganuro byinshi ukaba utaradushoye ibiganiro niko kanya ko kubanza kukiraba kugira ngo ushobore no gutahura ibi bindi tugomba tuvuge. Uno munsi rero dushaka kubandaniriza aho twoba twarahereje kugira ngo tubandane tubasangiza byinshi mutahure na cyane. Eka duhere ino kubera ko priorité aux femmes duhere no kugira ngo atubwire akandi kantu ko ku muganuro yoba azi atatubwire. Murakoze cyane. Hanyuma nibyo umuganuro uri riche ni muremure ni inkuru ndende aramazije rero tutashoboye gushikako kuberuka ariho nka kuri kote ingoma zari zifise uruhara runini cyane ku munsi mukuru w'umuganuro. Donc ibirori bigitangura ingoma zaragaruka kenshi. Uvuze ingoma izo ngoma zari zako twe ujya munsi wari watubwiye kagenda yonyene dushaka tubwira izo ngoma nizahe. Okay, ingoma zari nyinshi cyane. Hariho ingoma z'umuganuro zaba ibwami zitigera ziba ibwami zari zifise aho ziba ingoro zazo. Hakaba n'izindi ngoma zava mu gihugu hagati. Donc umuganuro utanguye watangurwa n'umuzo w'ingoma aho zapfa irunyinya zica ibwami. Rero izo ngoma zaba izaba zavuye hagati mu gihugu zaba izo zari zisanzwe ziri ibwami abahinga mu nyandiko batubwira ko ingoma
zavuzwa akenshi gashoboka nko ku munsi zavuzwa kane muri ivyo bihe muri uwo musi mukuru w'umuganuro zavuzwa kane ku munsi no kuvuga zaravuzwa ku musasi zaravuzwa mu mashoka zaravuzwa mu maremampingo zikongera zikavuzwa mu maremataha subiramo ako kantu ucunga ukongera ukadutahuze kuko wumva ni ibihe vy'umunsi aho niho twomeye yego okay ingoma zavuzwa kane ku munsi zaravuzwa ku musase zikavuzwa mu mashoka bakazivuza mu maremampingo bakongera bakazivuza ni kera mu mataha nivyo biringo bine bazivugiriza ku munsi gusa vyaba muri ico gihe c'umuganuro gusa byaba muri ico gihe c'umuganuro gusa no kuvuga rero izo ngoma zaba izo zaba zavuye mu gihugu hagati zaba izo zaba ziri bwami izo ngoma umva ko ku munsi w'umuganuro zaba zifise akamaro zimaze kuba zivuzwa kenshi ku munsi gashoboka umva tubisimvye bari kuba dusimvye sije ihambaye nayo nyene cyane izo ngoma rero izari bwami nizo bashobora kududondorera amazina yazo nico zakora ni donc imwe yose amateka yayo ahari rero kagenda nari nayivuze ubuheruka ingoma ya kagenda niyo ngoma ya mbere yatanguye kubaho muri iki gihugu cacu c'u Burundi ingoma ya kagenda bavuga ko umwami Ntare Rushatsi agitangura kwimikwa ico kintu ca mbere yaciye ashiraho umva niwe yashizeho iciswe ingoma ibwami iyo ngoma rero bavuga ko yakanywe yabajwe mu giti c'umuvugangoma bakavuga ko iyo ngoma yabayeho mu mwaka w'1450 shizweho na Ntare Rushatsi Cambarantama iyo ngoma rero bavuga ko umwami Ntare Rushatsi yayifata nk'ikintu gihambaye ku ntwaro yiwe yayifata nk'ikimenyetso gikuru gihambaye kuri we ku bwami ayo ngoma rero yakagenda bavuga ko yasohoka kabiri gusa yasohoka mu gihe cyo kwimika umwami no kuri uwo munsi w'umuganuro nyene yego hakaca hakurikira rero ingoma bitwa Rukinzo iyo ngoma yo bavuga ko yasohoka imisi yose mu gatondo iyo ngoma batubwira ko ariyo yavyura umwami n'ababa bangaho bose ibwami bakatubwira kandi ko iyo ngoma ya Rukinzo niyo yaherekeza umwami mu ngendo zose yafata mu gihugu ciwe yabarongoye haca hakurikira rero ingoma bita Ruciteme na Rurimigwa iyo ngoma ivyayo batubwira amateka yayo y'ukuntu zabikwa aho izindi bazibika bazikikamitse iyo Ruciteme na Rurimigwa zozo zategerezwa kubikwa ziraba mu rwinjiriro rw'ingoro aho zaba none ibwami haba hariho inzu nyinshi aho haba hariho inzu z'ingoma ngoma kanaka ifise inzu yayo donc ntibavuga inzu bavuga ingoro ibwami hari ingoro nyinshi hari ingoro y'ingoma kaba ingoro ya kiranga ingoro y'umwami donc zari ingoro nyinshi hariho rero n'ingoro rero igenewe ingoma gusa gasubiyemo ako kantu kuko rero bazibika Ruciteme na Rurimigwa zabikwa ziraba mu rwinjiriro rw'ingoro zabamo ariko iyo kagenda iyo Rukinzo zabikwa bazibika bazikikamitse yego ibyo ku ngoma n'ibyo gusa ibyo ku ngoma n'ibyo izindi zaca ziva hagati mu gihugu ntibatubwira amazina yazo ariko zaba ari ingoma nazo nyene zaravuzwa zikavuzwa ko uwo munsi w'umuganuro kuva utangure kugera uhere zaguma zivuzwa katukubaze wewe kugira ngo twumve ko atakandi kantu watwongerera ko kubijanye n'ingoma uragize neza ico nokongera ko ni ikintu gitoya gusa nuko izo ngoma bazibika ahantu bita mu ngoro y'ubugendo rero ingoma imwe yose yaba ifise inyubakwa yayo kagenda ifise inyubakwa yayo ibamwo Rukinzo ikaba ifise inyubakwa yayo ibamwo hanyuma na Ruciteme niyo yindi twari bifise ingoro zose zitahamwe ubwo ntizaba hamwe imwe yose yifise ahitaha iyindi gafite ahitaha iyindi gafite ahitaha hanyuma ikaba ifise n'abandi bantu bajejwe kwisuganya canke bajejwe
kuyitembereza kuko arizo batembereza ku minsi mikuru y'imiganuro. Yego ingoma zari zifise ikibanza kinini yaho hambere cyari kibanza kinini, ari izo batasohora, Yego. izo basuganya, zari nk'abantu. cyari gikomeye. Batubwira kandi kantu nawe kandi gapoint kandi ko kari kajanye n'umunsi mukuru w'umuganuro. Icyo mvuga uyu munsi ni ikintu bita gushengera ibugenda. Gushengera ibugenda bavuga yuko mu kwinjira mu ngoro y'umuganuro hatangura umwami. Rero muri iyo ngoro y'umuganuro Oya gatoyi ubuherutse twaravuze ingene umuganuro wagenda, none umuganuro bwa wundi wabera mu nzu. Mego umuganuro wabera ahantu wubatse mu nyubako. Umva naho dufate ko hashobora kuba ari mu kigo mugabo akaba hubatse. Niho rero bita mu ngoro mugabo mu ngoro y'umuganuro rero bafise ukuntu bakurikirana ukuntu bajayo, uja uhitangura n'uhereza n'imigigo bagirirayo. Rero mu ngoro y'umuganuro hatangura kwinjira umwami. Ahantu mu ngoro y'umuganuro baba bashize icyo bita umutimba w'umuntu, kubera ko ku muganuro misi yose ku minsi mikuru haba kuyatigwa ry'umwami harapfa umuntu, hariho imiryango batoramwo umuntu apfa ku munsi mukuru wo kwimika umwami canke ku munsi mukuru w'umuganuro. Kugira gatoyi kw'iyo miryango gatoyi ucishako kw'iyo miryango barabiki kugira bakuremo umuntu bashobora kwica. Icyo novuga wari umuryango novuga wari umuryango ryari banga nkuko twamye tuvuga ibintu by'abafana banga n'ibindi. Ari umuryango rero waragenewe kugira gutogwamwo abantu upfa ku muganuro n'upfa ku munsi mukuru wo kwateka umwami, kandi barabinezerererwa kuko arinze apfa yabakijije umuryango wasigaye urarya ukazonwa ukazogabana amatongo. Gusa nawe nubwo warya waba uzi ko nawe hashobora kugera igihe ubundi muzi umva baritorera canke baravugana hagati baritorera umuryango baritorera n'ushikiriwe gupfa umuryango baritorera, kandi ngo bavuga ko batora umuntu w'umugabo, kandi barabinezererwa kuko urumva wari umugirwa wategezwa kuba mu gihugu, kandi urumva ni nkuko tuvuga nyene ko umuntu ashobora gukora ikintu kugira ngo akize umuryango ugasanga arawusigiye ibintu byose bizogutunga. Rero imico gihe nuko byari bimeze. Bigaye buri ba accident ko upfa. Oya nibanga ryari banga mu Burundi ryari banga, nico gituma ubona nyene hari abantu bavuga ati nibanga uyu mwajije ikintu gate oya nibanga. Rero ryari banga nico gituma barabinezerererwa. Mu kwinjira rero mu ngoro y'umuganuro hatangura umwami akasanga bahasize umutimba w'umuntu yapfuye, umwami akaza akamutambuka amagaca akamutambuka amushinze kw'icuma. Acakwirikira none ndakubaza uwo muntu baba bamwishe cyaba ari ikiziga baba baje bamwishe yaba yapfuye bamuha ibintu. Oya we ntibamuha uburozi kenshi, na cyane cyane nko mu kwatira umwami mu kwimika baragira bamushyira mu ruzi, ari ahantu bagomera inka zishoka kunywa amazi, baca bamushyirayo bakamushyira mu mazi, hanyuma inka zikaza kunywa amazi zikaguma zimuhonyanga gushika apfuye. Amara yapfuye baca babigira uwo mugirwa rero ku muganuro naho amuzana ari ikiziga nyene akamutambuka akamushinga kw'icuma nk'ukunye karengana, hanyuma agakurikira umugabekazi, hanyuma agakurikira kiranga na mukakiranga, agakurikira kandi nyene n'umugamba agakurikira mukakagenda ahagaze kuri mukakagenda, akaza umushikirangoma agakurikira na nyene umugamba, hanyuma agahereza abaterekezi n'umuganuro n'abandi bose. Ivyo biheze abaca begeranya ico giziga bakagikuraho kugira abantu bose baba baciye ego bose baratambuka mu vyimba bakarengana. Bagejeje kwinjira hari abari bagejeje guterura umuvyimba bakawukuraho kugira ngo umwami agarutse ntaze bongere gutambuka umuvyimba. Bamukuyeho rero haca haba umunsi mukuru, umupfumu agatongera amajambo yo gusabira umwami ku munsi mukuru. Hama umwami yaca atora imirisho agaca akoma nka kabiri kuri kagenda. Hanyuma ibyahejeje kubigira abari ngaho bose baca basamiriza impundu bagakoma amashi. Umwami niho baca babona yuko umwami amaze gukoma kabiri kuri kagenda, niho baca bemera yuko abahaye umwaka.
ivyo biheze umupfumu umukuru w'umuganuro yaca ahitana ikinyankinda cuzuyemwo ibiterwa hanyuma akabikiriza akabihereza umuganuza mukuru. Umuganuza mukuru nawo agaca akagitora akacisegeka hanyuma agahereza umwami akagihezagira, hanyuma abarundi bose bakabona kugira umunsi mukuru w'umuganuro muri rusange. Vyagenda uko ngushengera ibugenda. Gusa rero mu bantu harimo akantu kababaje cyane, ako kantu ko kwica umuntu ukacubona nk'umugabo wawe bariko baramutambuka. Gusa bavyakira uko nyene wari mugigwa bari barabimenyereye, umva byaba kenshi ko umwaka utashe bari bamaze kumenyera kuvuga abari banga nyene babwirizwa kandi ntibarabigamburuka kandi bumva binezerewe n'ugiye gupfa yumva yabinezerewe. Urumva ko ahubwo abaye incungu y'igihugu akabinezererwa akabimenyera uko. Hama twongereze ko n'akandi kantu tera ubandanye twongereze ko n'akandi kantu. Okay, murakoze cyane. Hanyuma iyindi pwe ni yo kugabana. Buheruka naravuze ko waratubwiye yuko umwami yagabira abantu bakoze neza bigenjeje neza. Yego, tubwira uko byagenda. Ukuntu rero byagenda ku muhingamo umwami yibambuye avyutse donc abavuga ko agiye habona yaba yibambuye. Abanyamabanga bose b'umuganuro baca batororokanira ibugenda mu ntangaro. Hanyuma inka zaba zaragenewe umuganuro umwami yaba yarategekanije ko arizo arokoresha mu kugabira ababa bigenjeje neza, barazakura zikinjira ibugenda aho mu ntangaro. Hanyuma rero umushikirangoma gasubiremo ako kantu ntako numvise. Inka baba barategekanije ko umwami arizo azoza aratanga azoza gabira yifashisha kuzarabagabira, barazakura bakazihamagara zikinjira aho bagenewe ko ico gikorwa kibera. Haba ari bugenda mu ntangaro bari majahe mu ntangaro no kuvuga tubwira ikibanza dushoboye kubabona neza. No kuvuga ingoro y'umwami yari ifise ibihimba bitatu bikuru hari haho mu ntangaro, hari haho mu kigo, hari haho bitwa mu kigo, hari haho mu ntangaro, hari kandi naho bita ku nama, hariho byari bice byinshi. Rero aho mu ntangaro niho bazishikiza izo nka kandi niho babikorera. Yego, hanyuma rero bamaze kuzihamagara umushikirangoma mukuru yacaza arazikubitako akoresheje ibibabi by'imimanda, akakubitako azaravuga ati iyi nka ni ya naka, iyi ni ya naka. Yabazi niwe yatora gusa, niwe yatora abigenjeje neza. Abigenjeje neza niwe yabatora, urumva n'umwami baba hari haba babijejwe bakurikirana bakaraba ati umwami kwanza niwe yaba abona abigeneje neza. Umushikirangoma wewe kwari kurangura igikorwa ko umwami nta bikorwa yakora, haba hariho abo ahereza ibikorwa. Hanyuma rero uwo mushikirangoma mukuru yarahera rero kubami ko bagiye barakurikirana ari bane. Izo nka mu kuzigaba rero yaravuga ati iyi nka ni ya Mwambutsa, kavuga ati iyi nka ni ya Mutaga, kavuga ati iyi nka ni ya Ntare, kavuga ati iyi nka ni ya Mwezi. Hanyuma haca hakurikira inka z'abaganuza b'inkoma n'ikigwa. Ni kuvuga yaravuga ati iyi nka ni ya Ntare y'inkoma, iyi nka ni ya Nzobe y'ikigwa, iyi nka ni ya Inankoni, iyi nka ni ya Mwambutsa w'Imagamba. Havuye abo haca bahakurikira rero inka z'abaterekerezi. Abaterekerezi rero abo nyene murazi ko bari benshi, uwo yari yabaciyeko. Yaca rero avuga ati iyi nka ni ya Mukakiranga inkimwe, iyi nka ni ya Mukakagenda inkimwe, iyi nka ni ya Inamukomaco inkimwe,
iyi nka ni ya burya ibi bintu tuzobigaruka ko aho mutubwira ayo mazina nyene mukatubwira niyo bari bayakuye n'ubu twoshobora kubavuga turacisha ko kubera ko umuganuro abantu muri ko muradukurikirana n'ukuri ni mwinshi ni muremure ntaho twomara twe tutazovuga ko muzotwihanganira rero abo ndiko ndavuga inamukoma code nk'uko izina ryiwe ribivuga yarajejwe umuriro yarazaregenyeza umuriro uwo nyangemanye nariko ndavuga nawe nyine nk'uko izina ryiwe ribivuga yarajejwe ibinyobwa n'ibifungurwa ku munsi mukuru w'umuganuro yego rero urumva ko bamwe bose ico bari bajejwe nico bagabana abo urumva abagabana inka imwe abo bari abaterekerezi baja ku ruhande rwari abaterekerezi bagabana inka imwe hanyuma rero ni benshi n'imigwi kwishi harakwirikira rero umugabekazi inka yagabana batubwira ko yitwa inkuyo akabaho mitarambo nari namusimvye yarajejwe koza umwami ku munsi mukuru w'umuganuro hari service nyinshi umwe wese yari afise ikimuraba ariho rero uwo mitarambo na nyamugabira baramugabira ariko bo babagabira amasuka sinzi impamvu babagabira amasuka kandi numva umengo nibo bakora ibintu bihambaye nko koza umwami bagaca kugabira isuka abandi babahaye inka koza umwami ahubwo niwe bakoze ntiyaza kumoza uwo munsi yaba yamwogeje ibihe byose imisi yose mu mwaka venye koza umwami w'igihugu umva none utaba yari kwiyoza rero kugira ngo okay hanyuma hariho rero inka y'injishi iyo nka y'injishi yahabwa abakuzi b'injishi abaho n'inka y'ingwa yahabwa abakuzi b'ingwa abakuzi b'ingwa zijyangwa hariho ingwa baronderana kagahama vya bintu baterateranya byo gusuganya akagenda hariho rero baba babijejwe baza kubikura bakabiprepara kugira ngo bazobikoreshe je numva igituma bakunda kuja mu service ari menshi rero n'abashobora kujamo ko bari bazi ko bategeka kubagabira nico gituma babikora babikunze bari bazi ko baza kugabana usize wowe nyene yapfa abandi bose barunguka yapfa niwe yabiyomberamo hariho kandi n'inka y'abatare bayita imbu ryari izinduko nyene imbu yari inka y'abatare akabaho n'inka y'abezi n'abataga hariho kandi n'inka y'abafasoni akabaho kandi n'inka y'abanyakarama y'abafasoni no kuvuga bajya abafasoni nibaza ko bari abo bakobwa nyene canke abo abantu b'abagore baba bari bwami kugira ngo bashobore kurangura ayo mabanga baba bajejwe nabo nyene urumva bararonka inka yego hariho rero n'inka bita inka yo kunama zari inka z'inyagano zaronka abatoni rero bose bahejeje kugabana izo nka baca bakura ubwatsi umwami bakamushimira bakamubwira bati uragahora uragaba umwami w'u Burundi bati ngo ubwatsi nibwuma ntukume nuko vyagenda ngo ubwatsi nibwuma ntukume byaba bisiguriye ubu n'umugani urumva gukura ubwatsi nukumukomera amashi niyo ni muri sense yo gushima n'umugani donc imisiguro y'umugani nivyo bakoresha kugira ngo bashime aho kera bafise memoire ikomeye hari amazina menshi cyane twongereza ko akantu yagize neza iyo bavuze ati ngo ubwatsi nibwuma ntukume bashatse kuvuga ati uragahora uraramba cyangwa uragahora uraganza uragahangama ku ngoma n'ibindi byinshi rero ndiko ndavuga abantu bavuze abaterekerezi ambaye bavuze ati abaterekerezi ni banje kuvuze abaterekerezi tuba umuganuro tuba tuvuze mukakagenda mukakiranga na mukasatu twaravuze yuko mukakagenda n'umwigeme yatogwa akinjizwa mu ibanga ryo kubandwa agaheza akazoba kandi bakaba bamutora mu bigeme mu bakobwa bagize
bakuze neza bitwaye neza gusumba abandi yarinda apfa rero atabiriwe kandi atamenye ibanga bavuga ko bamutora mu muryango w'abashubi kandi bavuga yuko ku munsi w'umuganuro y'abafite icumu ry'uburinga hanyuma akaba mukasato nawe yari umwigeme we nyene yatorwa akinjizwa mu none bavuze mukanaka ni ukuvuga yuko abafise umugabo navuze nti ataba afise umugabo wiwe cyangwa ari kagenda ubu nka mukakagenda umugabo wiwe yaba ari kagenda aba mukasato yaba ari iyo sato nyene uko bo babihimbaza bo ntaco byaba bibatwaye ego navuze nti aba bigeme bari abantu batorwa ubwa mbere harabayeho mu kiranga nabivuze ko kiranga yigeze kubaho narigeze kubibwira abakunzi bayaga nawe TV rero bamaze ko batakiraho abantu bace barondera abantu babasubirira muri ibyo bibanza nico gituma bavuga ati yari umukobwa yatorwa mu muryango uyu n'uyu akazorinda apfa atamenye ibanga canke atazi umugabo gusa je ngo mafise ikibazo kuri mukasato none iyo sato nawe yari ko nka mukakagenda ari hari mukasato nawe impamvu bamwita mukasato kubera ko mu migenzo y'u Burundi bavuga yuko iyo umwami canke umwana avuka mu nda y'ingoma arinda apfa yaca avamwo isato niyo mpamvu bamwita mukasato rero bavuga ati mukasato yari umuterekerezi w'isato canke akaba umwami w'imizimu rero umwami apfuye mu migenzo y'u Burundi canke y'abarundi tuzi yuko umwami yapfuye canke umwana w'umwami apfuye canke undi muntu wese ava mu nda y'ingoma apfuye akabora hacavamwo hiburamwo ikiyoka bita igisato nico gituma bamwita ati ni mukasato byavuye ngaho rero bavuga bati iyo bazanye umwigeme yatogwa azobe mukasato umwami yango yamuterera ko impuzu z'ubugeni ngo bakagira ngo aramurongoye ariko yamuterera ko impuzu z'ubugeni bagaca bagira ati aramurongoye kubera ko yaba ari umuntu bavuga ko ari umuntu yiyubuye mu gisato icyo gituma bamutera ko izo mpunzu umwami ari wazimutera ko abantu bagaca bavuga ati rero umwami ararongoye umugore mukasato mukakiranga nawe nyene kwari uko nyene yamwigeme yatorwa mukasato yatorwa mu bashubi nawe nyene mukakiranga yatorwa umuryango w'abajiji nawe yabavuga yuko ku munsi mukuru w'umuganuro umwami ari kumwe n'umushikirangoma baraza umwami aje kugera imbavu na mukakagenda kugera imbavu rero bavuga yuko donc kwari kuryamana umwanya mutoyi kwari kugera imbavu akaryamana umwanya mutoyi hanyuma umushikirangoma agaca avuga amajambo bavuga ko kwari guheza amaziro donc kwari guheza imiziro bavuze ngo baryamana umwanya mutoyi bavuga baryamana yari imigigwa bagira urumva yari imigigwa bagira bavuga ati iki kintu no ku munsi w'umuganuro umwami yategezwa kuryamana na mukakagenda rero bavuga ko kwari guheza amaziro urumva yari imigigwa bategezwa kugira hanyuma umushikirangoma akavuga amajambo y'uwo munsi hanyuma akavuga ati have hanyuma umwami agaca aheza akavaho agaca asubira iwe mu ngoro y'inyamugari cyagenze uko kubijanye no kubaterekereza umuganuro hanyuma yavuze abantu banyangemanya n'abandi bavuga abo rero nabavuga ati hari abato bita rero abandi banyamihango bikare abanyamihango bikare abandi banyamihango bikare bavuga nirya nyina w'umwami bita umugabekazi na mutwenzi ego ni batatu nyina umugabekazi mutwenzi umugabekazi batubwira ko yari nyina w'umwami hanyuma akaba hariho rero na wundi nababwira yuko iyo umwami batubwiye ko umwami ntashobora kwima atagira nyina iyo atagira nyina baca bamutorera uwundi muntu azomubera mu kibanza niwe rero bita nyina umugamba twenzi nawe batubwira ko ngo yatwengera ubuca hariho n'undi inabataramuka yatwengera ubuca yatwengera ubuca ngira hajya bukeye aca agenda agatwenga yumva nico yatwengera nico yabajejwe akaba n'undi inabataramuka yamira inkuba
nkubirabije yaca avuga ati gobera shonga gobera abo nibo bikare yari ariko aravuga byagenda uko baca batubwira yuko uwo mutwenzi bavuga ati bamugereranya na mushiki w'umwami atariko ntivyari byo kuko bamutora muri bene wabo yacaba mushikabo rero igikorwa ciwe ku muganuro kandi yafite ikindi gikorwa cyo kurengukana amuki niwe ubunye bavuga gusereva kera niwe yatanga ubuki bakoresha ku muganuro niwe yakize igisimbo kirimo ubuki agishikiriza umwami ku munsi mukuru w'umuganuro niko byagenda byari bimeze uko ntakanubwira hari kuri kote y'ibinyobwa ko je nanje ndabizi ziko ntuze ya ntare y'inkoma ariwe yarajejwe kuzarashikiriza ibintu umwami byo kurya ngira n'ibinyobwa kuri uwo munsi w'umuganuro ko byari bimeze uko ariko wasereva watanga ico gisebe cy'ubimwe buki yari uwo mutwenzi niwe agikiriza akakibashira hanyuma aho nakoresha ubwo buki ari butanze bwari ubuki gusa abandi yabashego yare y'inkoma hari ku mutima gusa nawe agakira niwe acakiriza ubwo buki akabutwara yego asigaye point ibiri yindi point isigaye n'ukuntu bayo haca haba rero bamaze bashengeye bagabanye haca haba ico kintu uruhigi rw'umuganuro haca haba uruhigi rw'umuganuro tubwire rero uruhigi rw'umuganuro uruhigi rw'umuganuro nago uko byagenda batubwiye ko uyu mwami aganuye abaziragahama baca bahurira abaziragahama baca bahurira bari abantu b'abahigi babita abaziragahama baca bahurira ico mu ryubahwa ryateze mw'ishyamba ryubahwa ryari ishyamba bahigamwo umugano waraye habaye rero baca bahuriraho bakaca baza guhiga inyamaswa batubwira ati ntibayinguka batazanye inka zibiri bazana ingabo n'ingore uwo munsi ntibagera bataha rero ingabo baca ingabo bayita giheke hanyuma giheke imaze kuboneka no baca batangura guhiga nubu bazana igikoko icyo aricyo cyose bwa mbere bategeza guhiga ibikoko bibiri ibikoko bibiri bitabura ibyo bindi ibyo ari byo byose byaza mu nyuma muga ibyo bikoko bibiri babirose kuko nk'iyo giheke nuko atari bwaheze reka ndahabandanye gatoya nk'iyo giheke abarundi baronkurusha bwo gutera umwami gutera ariko iyo giheke bumvise ko yarayibwana rumva itabonetse naho umwami yaba yagize yatanze uruhushya none iyo giheke cyari igikoko icaye cari igikoko gihambaye urumva batakibonye yari impongo yari impongo yari impongo rero igiheke bategeza kuzihiga mpaka kandi bahiga ingabo n'ingore hanyuma igiheke bayoboye ntibacabona kuhiga ibindi bikoko byo mu rufunzo rero bacavuga yuko giheke ishitse ibwami babiba umugano warayo havuye muga abandi barundi basanzwe baza kubiba ariko babahaye amakuru yuko impongo bita giheke bashikanye ibwami niho baheza kata basohora za mbuto umwami yaheza agira akabiba hanyuma rero umwami nawe abonye giheke bayishikanye yaca arungika abazagama biwe kabarungika mu baganwa kugira ngo baje guhiga ibindi bikoko byo mu bundi bwoko rero yaca avuga ati ko bahiga nko mu rufunzo rwa Kanago urufunzo rwa Ruhungu urufunzo rwa Banga rwo mwibanga yari amashamba bahigamo y'abagana ubwa mbere batangwa guhiga mu ishyamba ry'igihugu hanyuma bahejeje bagaca baja guhiga mu mashamba y'abagana rero bavuga yuko bashyitse mu ishyamba y'abaganwa bagahiga mw'izo mfunzo ibikoko baba bishe kubera ko byaba ari byinshi baca babibika mu mazi kugira ngo ntibibore abatwa rero nabo baba baboneyeho kuko baca baza bazikura babikuramo imisoso hanyuma abagore b'abatwa nabo bagaca bagirane bacumba igikorwa cyabo cyo muri icyo gihe kwari ugucumba umutsima gusa wo gukoza ubwo bugari bambe gukoza izo nyama ariko muri izo nge gatoyi hariyo iyo batashira mu mazi
yo bitwa inzobe nkuru bayireka uko nyene ari ingangare iyo yoyo ntibayishira mu mazi. uvuze ngo inzobe nkuru inzobe nkuru bon cari igikoko cyari igikoko arico bita ruhororo ntiyaja mu mazi yoyo yaguma ari ingangara uko nyene. hama bahejeje ivyo bikoko baca bitwara ibwami. bavuga ko rero ico gikoko citwa ruhororo abariko barahiga baragerageza uburyo bwose bakibonye ntibacice benze babibona cubutse abantu bose bari ku misozi canke bari ngaho baca bakoma induru veyo kuko bavuga ati base kuvayo umuyaga wacu wuhuta cane ivyo bifunzo bikagirana bikatamuka bigomba kumira abantu rero bamaze kuba vyari ivyo byaba kubera ico gikoko cubutse cari igikoko batigera ico igikoko bita ruhororo cyari kibuze yuko abahigi bagiye guhiga bacica bakibonye ngo nyene baca bavayo bagataha. Ubwo byo babitari byo babifata uko nyene abarundi bavyubahiriza uko nyene kuko nabijya bavuga ko bagaragura marayizeze bavuga ko yari fenesi kwari kugira ngo barabe ko bimasa bishobora gukwira abantu bitavye aho ku munsi mukuru. None nivyo baba bahize vyaca bija muri za nk'abari babaze ivyo bahiga ntivyaja mu nk'ababa babaze mbere ivyo ntibanabifungura bavuga ko inyama zazo baziha imbwa ishato nazo rero bakazibamba kugira ngo bazozihunde bavuga kuzihunda bazozicange n'izindi donc zigira amabara ku mpuzu impuzu bazozikoramo izoshobore kugira nk'amabara ko barakoramo impuzu nka zirya mpuzu zo kwiyereka zirya zingwe impuzu zizogira amabara. gusa ndibaza ko hagize igihe bakagenda guhiga bakabura none niho hageze igihe bigahera ibikoko niyo mpongo yari mpaka bayironka barapfa kuvuga yuko bayironse yari mpaka barayironka. None umuganuro waba buri mwaka urumva bahejeje uyu mwaka bigahera uyundi mwaka ugasubira ugatangura gushika ko nzi hari abantu bahiga none bahiga abakera bahiga bose nka bose navuze niko bayitoye ntibashobora kuyigisha bo bwa mbere bahiga mu ishyamba ry'igihugu naryo urabona n'ubu yakingiwe rero kera hari amashamba y'abaragenewe guhigamwo n'abanyagihugu n'amashamba baba bakeneye guhigamwo bakitegerezwa guhigamwo ku minsi mikuru y'igihugu. Rero ko twavuze yuko umunsi mukuru w'umugano w'umunsi mukuru w'igihugu bategerezwa kuza guhiga mu iryo shamba bita biteza. Rero ryateza ryagenewe uruhigi rw'umuganuro ni umunsi niho babona kuba nta munyagihugu yarareko kuja kubaga guhiga inyamaswa ashobora gukoresha wenyene bahubwo bahiga ibikoresho byo kumuganura. Niko byagenda uko rero bavuga yuko baba bahingutse abakimbo baca baja kubategera bafise ingoma bagiye kugira ngo bakubasanganira bavuze ingoma bakabashikana ibwami. Bahise rero ibwami bashika bavuga amazina y'amahigi imbere y'umwami. Umwami nawe yaca yigenda mu ngori we Abanyamugabe hanyuma bakabandanya bakurikira ariko haba ari abashingana baraheza rero bashitse mu ngoro kwa Nyamugabe bakikubita inshuro zine. Baje kwikubita inshuro zine rero abashingana bari ngaho baca bavuga ati hagarara, bakaca bahagarara hanyuma bakagira ati shikuke, bagaheza bati shikuke bahagati nk'ubu bavuga mu bati avance haca bavanze ayama bakagenda bagaca kwikiza ingoro yakagenda n'ingoro ya Rukinzo. Bashitse rero baraheza bagatura byo bari bavya bikoko baje bazanye gashira ngaho. Bahejeje rero kubishira ngaho haca haza ico bita umuvugizi w'intuzenye y'urukwavu akaza aje agakokeza hacaza umuntu akokeza urukwavu. Haje kuvuga amahigi y'urukwavu rero baca bagira abahigi baravuga amazina yo kurushana. Hanyuma ivyo biheze haca haza rero cagiye intuzenye baguma bavuga ku rukwavu gusa
cyane no kumenya ibikoko baravuga urumva bwa mbere twavuze yuko bavuye guhiga bashika bavuga amazina y'amahiga imbere y'umwami bakavuga ay'urukwavu yego hanyuma ibyo biheze baca rero guhiganwa rero mu kuvuga amazina naho umwe agahiganwa n'uwundi kugira ngo barabe ushobora kuvuga ati naka arashoboye gusumbya uyundi cyangwa naka arashoboye gusumbya naka ibyo rero biheze naho ni hamwe rero cyagihe rero cyo gutora bya bikoko byapfuye basigaje bakabizana bakabibaga inyama bakazihereza imbwa hanyuma inshato nazo bakazikana hanyuma bakazozicanga bavuga yuko izi nzobe bazicanga n'izingwe kugira ngo nibagira impuzu zizobe zimeze neza zizobe zifite n'amabara atandukanye niko byagenda ku ruhigi rw'umuganuro byagenda ku ruhigi rw'umuganuro nta kantu uzongera ndagafise aho rero no kuvuga urumva ko byaba ari ibirori hari abamukadi hagati yaho no gutamba bagakurakuranwa ko baba babipanze urumva ko wari umunsi mukuru kurya kunywa gutamba ibyo rero urumva abarundi barahimbagwa bakaguma muri ibyo iyo ndwi yose sindwi ni iminsi 8 ni nk'indwi rero kuri uyo munsi ugira 8 ingoma baraca bazivuza irya nyuma bagaca bazinjiza kuzibika abantu rero byarabagora ko bataha urumva ko baba bahimbawe ni nka kurya ko mu rubanza abantu bishobora kubagora ko bataha ko baba bahimbawe rero hari uwaraje kwirukana abantu ndabivuga ni mujwani yitwa muja w'ibwami niwe rero yacanira abantu iyo mwigeme nico yabajeje kuko ntiyabirukana gato ntiyabirukana gusa ngo babwiye ngo nimutahe wanyu no ntiyavuga we yarakura impuzu akabahenera atabaheneye ntibataha cyo gituma yabikora ko yarabijejwe nawe nyine baramuhinga muja w'ibwami bamuhisuka nanje nico kintangaza kubona yawe yakoze bari bakwiye kumonga star yakora myiza byose bagacamuhisuka abandi babahaye rero amaze kubahenera vraiment ntawe idadira yacara bakayira kamutahana umwe wese abantu rero bakabona kuva ngaho donc uruyevere rukabona kuva ngaho ibwami aca bisoza umuja w'ibwami rero bavuga ko ari we wenyine yararekuriwe kuvyara kwibaruka atamugabo afise kuko rumva bose hariho bahita baramwabira uganuro rero ukaburarangiye nawe umwigeme yaba yatowe yaba yatowe yaba yiyizi yabazwi kandi nawe nyene yarabinezererewe ko ryari bango nawe nyene umva ko yabironkera agashimwe kisuka akamuhema ego ndabakengurukire rero gusa avamo ko ndabakengurukira nibaze ko nta wundi muntu afite akazi yongerako hama nagomba ndabaza ikibazo kimwe ni naco ca nyuma hari abantu bariko baradukurikirana cyangwa badukurikirana bafite ikibazo none abo bantu ko mbona bakiri bato ko mbona harimo na benshi dusumba sivyo bamwe boba basumba ariko baradukurikirana none ubwo bubasha bwo kuvuga ibi je bwo kuba muzi ibi mu bukura heyo were ni wanje icyo ukoresha naje nje gikoresha hama menye ibyutse nabuhinga abantu bariko baradukurikirana jewe ahantu nkura ibyo bintu byose icyambere ndakunda histoire ndakunda gusoma ibitabo ndagenda muri bibliothèque nkabisoma ariko kandi naravyize no kwishuri kubera nakurikiranye igisata kirimwo ikirundi ari ikirundi ego bihagije ego niho nabikuye rero nawe jumva ndarize ikirundi gusa ibyo ntabyo ntigaze menya nico gituma urumva umbwiye ngo burutubwira ati ni kwera usoma cane hama nawe ubu ushaka kubimenya nshaka kumenya aho ubikura wowe ni ikihe kintu gituma umenya ibyo bintu byose ko deja nawe amazina yose muba muri ko murakoresha je nubwo nogenda nkayasoma bwira ndayafate yose numva umenga byongora jewe abantu bo muri Yagana baramenyereye naherutse ngaha ndavuga yuko jewe ndi umukunzi w'ibitabo je bwa mbere ndakunda ibitabo kandi ndakunda ibitabo by'u Burundi rero
uretse n'ibyo nize igisata c'indimu mu mashuri yisumbuye aho twiga ibintu nk'ibyo onye ariko ntitwabinonosora cyane. Nshitse muri kaminuza y'u Burundi nakurikiranye igisata c'indimi n'imigenzo y'Abanyafrika. Umva tuvuze imigenzo y'Abanyafrika tuca dusangamwe ni literature, écriture n'ibindi byinshi. Ese ntabwo ndababwira ati ndabikura he bwa mbere bwo nuko nabihereye kera nkiri muto cyane. Bimwe barabitubwira nk'inkuru, ibindi tukabyiga mu ishuri, ibindi turabyiga muri kaminuza y'u Burundi, ibindi donc ce sont des recherches ninkora nkaraba yuko ibyo batubwira ari byo ari ukuri. Nkaraba rero abanditsi batandukanye, nakayanditse ibi nakayanditse uko rero kugira ngo nkaca ndaba nkavuga nti ko nakayanditse ibi nakandika ibi ndabishyira ku munzane rero nk'abanditsi nka babiri dushobora kwirefera. Umwanditsi nka babiri nababwira nti agomba gusoma ibintu nk'ibyo arasoma igitabo cya Ntawukaja Jean Baptiste Ntawukaja imigenzo y'ikirundi icyo birimo. Hanyuma ashobora kuzosoma les originales faits du 19e siècle l'année de même n'ibyo birimo. Hanyuma navuga nti hari ikindi kivuga imigani n'ibitito n'ibisokozo n'ibindi byinshi. Urumva ko aho wose ashobora kubironkayo, ariko bisaba ko aba ari umuntu yihangana. Byinshi murabona yuko biri mu Gifaransa kandi natwe murabona ko izi ndimi zitugora cyane. Bisaba ko uri umuntu keneye ugomba kumenya akaranga k'u Burundi akaburanze wicara ugasoma ugatahura. Nukuraba rero nka mwebwe muzi nk'ibi mushobora kwitabura mu Kirundi mukazobishiramo mukazosora ibitabo by'iwanyu, tukazoza turaba nk'igitabo canditswe nawe sivyo ukacandika mu Kirundi, igitabo canditswe nawe ukacandika mu Kirundi. So hama mumvise ko atabanga bakoresha, nta rindi banga bakoresha atari gusoma, atari kugira amarecherche n'ibindi byinshi bitandukanye. Kubikunda cyane kurakunda byo hanze, bandukunde byo mu gihugu cawe hanyuma jabuke hanze. Sawa, ndabakengurukire cyane, ndabashimire ko mwaba mutwitaba buri gihe cyose tuba tubakeneye kugira ngo muze kutuyagira. Hama ndabakengurukire namwe ko muradukurikirana kubugejeje ngaho bikorera kino biganiro abantu bashitse nko ku munota umwe canke ibiri, ariko ubu ko ndiko ndabibona muri ko muraba interesse cyane. Ntakindi ndabasaba no kwandika muri commentaire kandi mwongere mu partage kino biganiro abandi benshi bamenye ibijanye n'umuganuro. Ntaco tutazobaha kijanye n'akaranga kacu igihugu cacu Burundi. Rero tuzoba tugaruka n'ibiganiro byinshi bitandukanye. Yayinamye wambaye mwari kumwe hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo